anniversaire yanje ni umunsi nubaha gose imisi yose ni imwe ndabizi ariko ngo harimwo umwe uyiheta ukumva uwo munsi ni umunsi udasanzwe uwo munsi rero umpa ku refreshisa kwegera umuvyeyi wanje mama mfise uwundi mama mugabo mama amvyara sinagize amahirwe yo kubana nawe mugabo yagiye mfise imyaka 11 ariko yari umufasoni ko yofyonda kuri sabone kugira ngo ibiganiro byacu ntizose kuciye ahandi no kuri je akanabipartager n'abandi kugira ngo hagire umwe canke undi bifasha nawe ufise akantu umva ushaka kuvuga umva kofasha mwenesi umva kofasha uwundi muntu kuko ati nanje naciye muri aka ibi biganiro mpora numva biradufasha reka nanje mfasha urya wundi muntu burya Imana ntiyabiretse ngo uce amakora kw'ikanga ariko yabwiye Petero ngo banza ukomere ngo nuheza ukomeza abandi turanga wite kundi nuko mukunda rero jewe ndiko ndavuga mu mviri ryanje ni Sandrine Hakizimana umukutsa kivi yo kuri Axia atari igihe kinigeze ndumukutsa kivi mbura muzamamenyera bukebuke ariko ndiko numumenyereye cyane ndabizi umukutsa kivi wacu akomeye cyane ariko twebwe n'umutwe bateka ridasanzwe yo kumwakira mu ntara yacu ya Gitega rero hashobora kuba hari abanywanyi bashasha batari bamuzi nagenda musabe igore abidondora bakunzi ba Axia numva shaka umuntu yobanguka akangumbira murabona ingene nifutse nagerageje kuzibira akabeho mugahe ndabira abasha umuntu turi kumwe aguwe neza ni mama nyisho ego natewe iteka ryo kuba ndi ku mugwa mukuru wa politiki kandi banyakiriye neza ndaryohewe cyane aka kabeho ntaco baraza kumpa kayindi cyasesero ego kumbure turaza no gucanira twe twose amafuta gucanira akaza kugabanuka ko zishaka ego natwe turishimye cyane turahimbawe nuko turi kumwe na mama nyishu Emeline ngahi wacu Gitega ego tugira ko tumuha ikaze twamwifuza kuroranirwa no kumererwa neza umwanya wose azomara ngahi wacu bakoze ego none ga Emeline tudatevye amahoro mugenzi n'amahoro iwacu ego amahoro n'amahoro naje Gitega mu ntumbero yo kuruhuka uri mu kavakansi mu ntumbero yo kuruhuka hari igihe umuntu aca muri ibi na biriya hama ama responsabilité akaba menshi hama kenshi ugasanga turiyibagira ariko hari aho ushika ukumva kuri kuratanga umururazi iyo rero ugeze aho hantu urushe abantu b'Imana vacances si kugenda kuri za Île Caïman si kuja Dubai si kuja vers l'océan ushobora guhindura milieu guhindura akarere guhindura aho uri ukibagira ko uri naka nawe ukaryama ukavyuka ukarya indya utazi ingene basumye kwitaho n'indi majambo abandi bakakwitaho ego mu majambo makeyi naje nje kuruhuka ngira ko nshimira inshuti yanje cane ndafise inshuti yanje ngaha Igitega nama mvuga ngo Imana imuvugishe ni inshuti nziza ubundi hari igihe uraba umuntu ukavuga ati urya ni impamvu izahe yonyakira ni impamvu izahe yongirira ukuna kuriya mugabo iki gihe urukundo rwa benshi rugenda rutituka ivyo ntitwobideha ni gake wumva wisanze mu rugo rw'umuntu ugashika ahari atahari ukabuza uti hari icyumba c'iwanje ugashika ukaryama kandi ukumva uguwe neza hari igihe baduha ibintu bakabiduha na condition mu gifaransa na makado empoisonné ngo hari umuntu akwakira ukumva ko yakiriye wewe dans toute l'intégralité donc attaque na kimwe akuyemwo canke atashatse guperfectionner donc akakwakira wewe nyene aho uri Imana yo mwijuru kungumbirire kandi guhaza amahoro umuvukanye Imana imuhezagire cyane kandi imbere banywanyi bacu bifije kugira inshuti nziza nk'izo umuntu akwakira ukuri akavuga ati wewe ukuri kose ndakwakiriye wumva amahoro iwanje wumva utuje uritaweho kandi ivyo uharonkera si ivyo uzishura
kubera gusa urwo rukundo n'ubuvukana abantu nk'abo bari bose imana Nukuri, cyane yereka uwo muvukanyi wawe ego Emeline yaje iwacu mu karuhuko Emi none ako karuhuko kawe mbere kazohera ryari turashagira no kubona nawe canke n'ibintu vy'uko ejo uzogira Emeline yavutse itariki 16 z'ukwa gatanu donc ejo wow anniversaire hama Emeline sinagiriwe amahirwe ngira ngo yo kukura sinata niko nobivuga canke yo kujwisa ibintu bimwe bimwe mugabo anniversaire yanje n'umunsi nubaha gose imisi yose ni imwe ndabizi ariko ngo harimwo umwe uyiheta ukumva uwo munsi n'umunsi udasanzwe uwo munsi rero umpa ku refreshisa kwegera umuvyeyi wanje mama mfise uwundi mama mugabo mama amvyara sinagize amahirwe yo kubana nawe mugabo yagiye mfise imyaka 11 ariko yari umufaso yari umumama agumye ibanga ry'urugo yari umumama utwumfise ndatumukesha nico gituma indero y'umwana ntuzotangura ruko ageze aha kuko urumva iyo mama arindira ntaco yari kumpa rero birampa kumwiyumvira ko cane kandi mama yapfuye ari muto cane ubu nibaza ko ndiko ndegereza imyaka 8 ndenzako iyo yari afise igihe ataha rero bimpa umwanya wo kwitekerezaho wo gutekereza ku muvyeyi wo gutekereza mbega mana nimba ndiho nimba muri vya bindi vyose narabiciyemo mugabo nkaba ndiho ndinde ndiki est-ce que ndabimerita canke ni bwa buntu butovugwa bw'Imana rero urumva j'ai pas eu la chance yo gusufra amabuji yo kugira amagato parce qu'il y avait des années hoho twari twibereye mu bindi ariko uwo munsi jewe nditekereza kandi kuva kera cane rero nafashe ako karuhuko kuvuga nti amonage ni imyaka umugore ageramwo akaba ari umugore kameme kiyemi n'ubu urasaza cane n'ubu ukiri muto non plus donc ni âge moyen niko nobivuga alors je m'offre quoi nkunda kuvuga ngo imyaka tugezemwo ni imyaka yo kwikunda genre je vais dire non mu gihe numva ko oya ibyo bintu non je vais dire oui je vais penser à moi kuko hari imyaka myinshi niyumvira first abandi usumba jewe bon n'ubu niko meze mugabo avec akadoze kari ateniwe quand même donc ndiyumvira ndinde est-ce que ibi byose ndiko ndacamo je ne mérite pas un repos donc aho mpambije aho ngeza avuga nti je m'offre hama nciyengirwa ko naho mvuga ko ntagize j'ai pas soufflé les bougies amagato sur mon nom ngo banzanire joyeux anniversaire abaheruka Nabi arabizi yavuze ngo mama ngo we gato yawe ni fi nabibonye nijye kunaho yari ifise l'année passée abagenzi banje banzaniye imifuko y'isima Imana yo mwijoro nzobavuga gushika uyashaka imifuko y'isima hama barayizana barayiterura sont des femmes ata undi muntu ayibateruza hama barandirimbira joyeux anniversaire hama barabwiranyisha ati rero gato ya mama niyi Imana yo mwijoro ibandumugisha amen nibaza ko bisumba amagato y'isi yose parce que byanyeretse ko munyiyumvira n'abantu mwazanye gato y'isima Imana yo mwijoro iramperekeje ntimwihenze ntimwaswase mwazanye ikibereye abandi bantu ngomba gushimira n'abana twiganye ku Saint-Esprit hari ikiganiro mperuka kugira na Nadege dushimira abarezi abigisha abarezi abavyeyi barezi bo ku Saint-Esprit nibaza ngo uwo mutima wo kumva ko tuvukana uwo mutima wo kumva ko turi kumwe nibwira ko nabo babigizemwo uruhara runini cyane rero umuntu twiganye ku Saint-Esprit uzobona kano kantu uzoshimire
promotion yacu yose ubabwire ngo ndabashimira rwose. Peut-être nari umwana atandukanye namwe, façon gutwenga, façon gukina korosha ubuzima, kuba umwana j'ai pas eu cette chance, mugabo geste zanyu zose zankoze Sandrine ahora nshika aca asanga banditse ku gitabo, umwana wese yanditse ku gitabo, donc umwe wese suye yiwe. Ni kuri Imana yo mw'ijuru ibagumbiye, ntimushobora kwibaza ingene iyo yari gato pour moi irengeye izindi zose, uko urumva deja ubuzima nariko ndacamwo, hariho ubuzima ucamwo ukagera igihe ukiyumvira ngo je ne mérite pas ça, uramaze kubibona, ibihe bikakwaka donc droit ku bintu bimwe bimwe, ukumva ari mukama ntibinkwiriye ntibimbereye, ariko mwarahabaye. Les 4 ans twamaranye nta anniversaire nimwe mwasimvye, nama nshika mu ishuri nkasanga banditse kuri tableau, hama harabanguriye agatumbura muri récréation. Ni kuri Imana ibagumbiye. Alors nivyo umunsi w'amavuka wanje ça me fait réfléchir, nkiyumvira ku buzima, nkiyumvira ku bantu, sinteba ku vyangoye n'ivyambabaje, ariko ndateba cane kuri ba bantu bamfatiye amaboko. Simba ndi uwondi uno munsi, abanzi barabizi, iyo ataba abo bantu sinari kuba ndi uwondi uno munsi. Rero Imana yo mw'ijuru ibampezagirire, Imana yo mw'ijuru isubize aho mwakuye. Mu majambo make Sandra, ni imisi mbashaka kuba jenyene wanashaka, canke naho nkabana kakagwi kakandi, ona hariho umuntu uba muri kumwe ukaba uri sûr ko yumva ivyo urimo, ariko hariho abandi atari ko nabo ntabashaka, ariko n'umunsi mba numva nkunze bamwe twavana hahandi sha, babandi twibukanya, babandi tubwira ati mwabonye neza y'Imana, erega turacyari, erega Imana yaratugiriye neza. Nuko rero akaruhuko kanje ndakarimwo, certes ndi muri vacances mugabo mabuja wanje namusitse umva sinoguma ngaha imisi myinshi nsubira inyuma kwa muntu. Anniversaire ndumva birakomeye twazubira ku munyuma, ariko bwa mbere mene nagira ndagukuze cane mpore kuri ico turi kumwe na je mama yaragiye mu ijuru, ariko kandi abavyeyi bacu aho bari hose Imana ibahezagire babandanye baruka amahoro, kuko ico turi tugikesha abo cyane. Kandi ikibahimbara nuko natwe tuguma duhagaze twamenya tubateye iteka. Ndazi neza nk'Kenya ko muri fiya hari hose yibatse gusiga une fille de 11 ans akaba ari mama nyishuri munsi. Yego ni iteka ridasanzwe biraryoshe. Ego hanyuma kandi hari ikibazo nari kubaza mugabo mumaze kukinisha ko je navuga ati none Emeline aravuye muri gato abujumbura, hariyo la famille, hariyo inkumi yiwe, hariyo n'abandi bose bashobora kumuha mama akaja kwifata neza canke bakamuririmbira anniversaire mugashimye kwizina. Nanje birampaye icigo kuvuga ati rega none anniversaire no kubyina gusa no gutamba gusa no gusufa amabuji gusa, ko ubunye nawe kumbure utagize chance yo gusufa uzi kurengisha ibuji n'ibikato binini abantu bose bakafuma mfata ide nano hari n'ivyo gusa ariko kumva nakanya kukwiyumvira, nakanya kukwiruka umuntu wese ngiye neza nigiye nari nkiri kuntu abishu akaba igitumbura akanya ningwa kuri table akandika ve, yumva ko ndamuzikanya kandi ndamushimiye. Barafashe baratumye ntaba aigri, malgré que noba ntatwenga ico gihe j'avais perdu le sourire kugutya ku maso, ariko uwunyegereye arazi ko hari ikintu kitatakaye. Rero burya buntu na ryo rukundo byagumye muri jewe malgré tout ça, ni kubera ko bahabaye bakarunyereka. Imana rero ibahezagire cyane, ihezagire n'abandi bantu bose bahuzima abandi, kugira abandi naho boba batamerewe neza wumve ati hariho abatuma ntwenga gatoya n'abatuma umutima weyuka gatoya. Imana ihezagire basamaza. Ego cyane. Ego Emeline batuze ko umwana w'imfura umuryango waravutse usa abavyeyi use namuvukana. Emeline agira muri kunyene guhimbaza iyo sabukuru ni igiki wibuka wibutse muhira? Emeline yavukiye muhira akavuka abavyeyi we nabo bavukana, ni igiki wibuka muri kikuma kuvuga ati iki ni ciza nibuka nakuye mu muryango kandi n'umusikisha n'ingezi? Ikintu nibuka iwacu yaba mama yaba n'uwamusubiriye, n'abantu abamama bateka neza. Wow. Donc niba nteka neza, niba nkunda igikoni, nuko mama wanje wa mbere no wa kabiri hejuru y'amashuri yabo bari bafise
bafise n'abakozi barafata umwanya bakavuga bati no tugiye mu gikoni mba ako karatumye mbondiwe tellement que abo twabanye bo bivuga muri commentaire ico banzi ni igikoni ikintu kamwe n'ingishu kumase ni igikoni ego kuko nk'ubu ndibuka mama le 31 yaratubwira ngo ndamuryame hama wagaca aja mu gikoni avuye ku kazi rotonyi kuva ku kazi akaja mu gikoni agateka twagira genre agapati yama ukumbuye twadusombe fatiringira ngo yobivuga we yarakuze kusoma rwo ngo sasa mama yarampaye image y'umuvyeyi image y'umumama hanyuma nakuze mbona urugo rwacu rwarakira urugo rwacu rwaratanga indaro ako heritage yacu ivyo n'ukuri ndabishima kuvuga ibyo uvuze byose ko Imana ishimwe ko nawe waciye ubifatanya byawe kurumva cyo kwakirana vyema nivyo byawe wowe n'indarutanga sizo mu kanya gato umuntu ashatse yigumira umukama bishimiye kandi abihezagirira ego none ga waje uriko urizirikana ko kumbe hari ico woba wiruka muri uwo mwaka uheze uvuge ati iki ndacishimira cyane umwaka wanjye uheze ariko ndasozeye kuko ngo utazi yari karava ntiyari karaja kamura icyo wumva wishimira ukimukumenya sanzwe rero mbajije gutyo abantu benshi baba biyatanze ibigaragara le visuel bya bindi palpable umuntu akora ko akavuga ati oui Emeline yaguze imodoka genre sivyo ariko jewe ico nishimira nuko ubu cemera yuko Imana ikunze kuko uti kubera iki hari igihe ibintu biza ukibaza donc nawe wonyene ukiyibazako ukavuga ati none ibi ni ibiki ariko rero mparuye ngasanga uko umwaka si uyu mwaka wonyene imyaka yose mparuye ngasanga wa mwaka uraheze ndacemera ko Kristo ari umwana ivyo bindutira vyose kuko nyuma y'ibi bintu Sigozi yabivuze neza bango tout est vanité byose n'ubusa n'ubuhahamira umuyaga nasanze abafite amactros n'amactros zitandatu zatashe kubera ko irindwi bitarashika ntasinziye je mama nyishu niririkije muri biharage Mungu wangu we olala najyaje alors nico rero nshima Imana nuko Imana yanje itarandekura turi kumwe ico vraiment c'est ça ma fierté ni nako kubaho kwanje kuko sinibwira ko umunsi yorekura gato je pourrais tenir umwanya wacu kirakomeye cyane dutakaje kuko kuba uri mu Mana kuba uri mu yonyine n'Imana si heritage watoye ari gwawe utabwiza kurekura ariko mu gihe uki muri ubwo buntu kandi ngo mu gihe tuki mu Mana tubabiye uko byo bimeze kose kuko Imana iducisha ego niho heza kandi ko nibona n'imbere kiratuganisha rero Emeline icyo yumva yishimira nuko akiri mu yonyine n'Imana ibihezagirwe cyane ko niyo yagushoboye bikose ego hama Emeline afise ico no wifuza kugana none mu mwaka mushasha muri iyo hoteli yawe n'ikindi kintu gihora gituma ntakironkera inyishu kuko jewe ndabizi ko Imana itanga umugisha ndabizi ko Imana iryosha ubuzima kw'isi bukabaho niba hari umuntu abizi ni jewe kuko hariho ibintu byinshi nashitseko utombaza ngo mbega wakoresheje ubwenge bwawe ariko ngasanga muri plan divin Imana yari yarabiteguye komba muri ibyo bintu cyangwa ndabishikamo alors sindi wa muntu qui vraiment va planifier sinoja ngo ndababesha ngo mvuge ngo urumva wapi kandi ngira ngo bivana naho umuntu abageze nabwo abusabane n'Imana na kwa gutahura Imana ingene ibigenza ukavuga ngo Mana ndamanitse amaboko ngendana nawe donc nk'ubu sinokubisha ngo je ngo urumva urazi impamvu hariho imyaka nabayeho focusinga ku kintu n'inguvu nyinshi kandi urumva ukiraba kuvuga ati je mvuka kwa naka naciye aha nagendanye naba ibisi no bibura ibigiye idea ugasanga ati mu mugambi w'Imana donc bigahera alors naciye sanga uwo ni je mama nyishu nina focusinga cyane ku bintu biboneka hama ni ntabigeraho ndosanga bwa busabane banje n'Imana buri ko buratosekana kuko no yibaza ngo uyibaza wayimi ugomba bibe byane
ni wewe parce que c'est toi qui l'as choisi ni wowe abona yuko yahaye bagage ikwiye yo guca muri ivyo bintu no kubisupport icyo gituma rero jewe ubuzima bwanje Imana imaze imisi iriko iranyigisha dawe wa twese uraza akantu kagoye uduhe ivyo kurya bidukwiye mu munsi n'ubu wa mana ushoboze kubitahura parce que si ibintu vyoroshe muri monde turimo turashaka gutera imbere nk'umuvyeyi urimvira ati mbega uyu mwana ndamusigiye iki ukiyumvira ati none ibi bintu ndimwo nzobivamo gushika ryari mugabo nibuka ko yavuze ngo ibi dukwiye uyu munsi amangaca nibuka ko yavuze ngo inyoni mu kirere ntizirima ntizimbura ntizigira ibigega ariko zirajya day by day amashurwe akambara kabere kurusha abantu ndayibwira nti mukama ivyo bintu vy'ama projet n'amararara nahagatiya mugabo urumva aho bivana n'urwego wewe ubugezemwo ukumva kuri sure ko yamana uyigiriye icizere kuko bizoba biri kose itazoguhera nawe ndabihanuye ngo abigire nka jewe ubanza ube sure yuko aho hantu warahatahuye waratahuye ko Imana ishobora kwemera ugasonza kandi hari ariko ntupfa waratahuye ko Imana ishobora kwemera unyibukije akana ariho umusenge yaritavye Imana yageze kuza ndi kuri terrain ahantu araba umuntu twabana aramwitegereza ngo ariko mwana umuntu akariye ngo karagiye ngo none wowe bimeze gute acarambira ngo none ngo ubundi twoja kubaza nti ndakwisavye no musi zokumva wagengiye kubaza et pourtant ico gihe sanje j'avais 21 nari nkiri muto sinari iyo ntiyari mind yanje sinari bwavyiyumvira ivyo alors bisaba ko utahura ko Imana ishobora kuri kwimugora uko warashima wari mwiza wari ufise ibi wavuka mugabo ikabona yuko muri uwo mwanya sibwo butumwa Imana yakugeneye canke ikabona iti ntiharage erega no muri iki gihe Imana iritegurira abasanga mama nisho na planifie plus mugabo gusa aho bitandukanye simplanifia ngo ndabifokasinge ko ariko mbigumiza imbere y'Imana Imana iyi dossier woyinkorera no gushima rero hariho dossier nyinshi yo nkorera tuza kuzivuga ntiyazinkore zirahari mugabo sindazifokasinga amanyishu twumva ko umuntu akomeye cane no mu filosofi menshi mugabo ico ntoyemwo nuko objectif ya mama nyishu nuko aguma handi Imana imushaka nuvuga ari hamwe Imana imushaka hari byinshi azoshaka ko wenyine atanazi atanibaza hari n'ibyo dushoboza kwihangana ego kuko ari inzira iri kujana kuri destination yawe ego urumva hariho ivyireka sandre hari ivyireka kugira ngo idukomeze umusore yarivugiye ngo majaribu ni mutaji kwa mukristo no kuvuga ngo hari ibintu ireka bikakugarura kengesha sana yabwira ati my dear uri kwisi mbega uri kuraja mbega ibi byose finalité yavyo ni yahe alors baye babandati anniversaire naho mufeta mwa muri ko muregereza urupfu moi aussi ça me fait réfléchir mbega mana hamwe urugendo rwanje boba ruheranye n'uyu mwaka ego nivyo uyu mwaka urawumpa mugabo ushobora kuwinjiramwo ejo sinda usohokemo none ga mana nzoba ngiye nzoba ndarurangije gute abantu b'Imana twibuke iyo turiko turaja aha kwisi n'inzira dushikana ku muvyeyi wacu dushikana iwacu muhira aha turi ku rugendo tusavye indaro rero Emeline aratwibukije kwiyumvira iyo turiko turaja nidusanzaze energie yacu canke imbono yacu mugabo tugume tubona ego ndiko ndaca muri mugabo hari ahantu hari imbere ego Emeline arakoze cane none ga Emeline jewe nawe ndakengurukiye cane Axia yatumye tumenya twari tuzimanye peut-être ntitwonamenyanye peut-être kuko ni n'amageneration atandukanye yego ugera ku gukora akazi gakomeye nanje nkiriko ndaduga rero wowe rero twashobora muri Axia yeza akaduhuza ndabibutse gatoyi ingene Axia yavuye mu banyeshuri bari basangiye umuryango wa za kaminuza famille catholique interuniversitaire turasangira ubutumwa tubusangira n'umuvyeyi wacu Patiri Nyasi nkuru nziza hanyuma ico cyumviro kiravuka kugira ngo ivyo twabayemwo bibandanye bimenyekana bifasha n'abandi kuko hari benshi bayaga bakaganira kumva n'ibidafasha abantu rero twebwe twabaye mu bidufasha bikadukuza kuko iyo tutitakaje abandi Emeline ari ico gihe yari ivyo sisimi sinzi ahantu yaraherereye kuko ntitwari turi kumwe mugabo rero umukama acaragira coincidence nziza nzamwe twahuriye muri Axia wiyumvise gute ubushwe no munsi umerewe gute muri Axia
Axia ubwa mbere nayisanze nibyo bindi nakubwiye j'avais pas planifié que nzoba muri Axia mugabo mu ndoto zanje naripfuza ahantu novugira ahantu nobwira abantu babayeho nkanje ahantu nobwira abantu babayeho nkanje ahantu nobwira donc genre jewe nabwiye Imana ngo umishishagu yanjye umubabaro wanje tuwuvyaze umusaza ama decision mabi nagiye ndafata niba hariho umuntu umwe gusa jewe nofasha ntayifate mwumva birandyoheye rero hari byari mu ndoto mugabo atamuvuduko cane atamwete cane uko hari igihe uri kuricira no mu bindi hama Imana impanyishu burya nyishu ni nyishu nyene rero mpaguruka kuja ku ma réseaux sociaux kubwanyishu kubwo kuvuga ivyanyishu kubwo kumva ko nkeneye abantu bariko baraca mu bibazo nkanyishu cyo kugira ngo nejo canke igihe naba ntakiriho nyishu aze ashobore kumva mon combat byose nawe niba ashaka kuzofasha abandi abafashe donc ico kintu ntigipfe hama rero nuko patiri yajya box asaba ikiganiro alors urumva jewe sinari kumwankira ikiganiro deja kubera yuko yari muzeya yanje hama maze gutanga ikiganiro nisanze ndumukutsa nisanze ndumukutsa kivi wa Axia hama wambaje ati Axia wiyumva gute ubwa mbere j'étais réticente batira arabizi cyane naramubwiye nti urabona iyo umwe ari umupatiri wundi umenga ariko arevera vers l'autre direction ariko hari ikintu cantangaje na patiri ngira atazi ni hari igihe twahuriye ahantu ari ngaha hama ico gihe duhura d'abord sinumva impamvu mubashaka babonane jewe ndimwo uko nari ndamushavuriye numva ubwo bupatiri bwaramutwaye numva atabaye le grand frère que je voulais donc je naramubuze itabanje ico gihe rero mugabo umukama ni mwiza abikora ku gihe hagize ico gihe nari ngeze ahandi hantu ho gutahura rero ndibuka ko nanamubwiye ntoke nti weekend reka tuyiheke ni waba ukiri ngaho je vais voir les jours d'après mugabo aho nariko ndabwira Imana ngo mana nimba uyu mubonano uri benefique uncira inzira nimba bitari benefique naho nagende na kare naramenyereye kuba ntamufise sija gusubira kandi kuvyura umutima wanje ko babara Pati Imana igumugisha neza ngira ngo ico sinayibwa kimubwiye avec lui uwo munsi nariyumvise ndifu yaramuye umuhezegero w'imfura ubu ntarose kundi muntu karabitsa ahantu karamvyibuhije karankomeje sinzi kera ndavuga nawe nyene nibaza ko il était pas conscient de ce qu'il vient de faire mugabo Imana imuduhezagiye cyane patiri hama rero kuza muri Axia namubwira nti ndabumva jewe nawe ego narumva ko le courant passe hagati y'umupatiri n'umukizwa kandi nkumva ko dushobora kuronka terrain d'entente terrain dugiriza kigisabisho kigashika mwavyumva ko kiriko kirashika hama nca ndamubaza none barya abantu bawe ntwayemwo d'abord si génération yanje kigira kabiri si abagenzi banje kigira gatatu ntidusanga ntitwinjirira mu isengero rimwe twati parce que arambwira ngo none ntidusenge Imana alors yaranyubahuye kuza muri Axia hama ronje muri Axia urumva ko nazanye akaguru katazanye ngo kaze gose kubera yuko aho umuntu agenda aca haratuma aussi uduragira amafra ariko ico novuga muri Axia narisanze bitevye ariko narisanze haraca umwanya nkumva ko nakatuganiriye nguwe neza hagacundi mwanya nkumva ko nakandamuvugishije nguwe neza ca kintu cyo kumva ko ntabakunze kubera ko mwe mwantwaye umuntu n'umwanya numva kiraheze hama ikindi nize muri Axia jewe nari maze imisi ntakeneye abantu dukorana ibintu cane genre wa muntu mutabona ikintu cyo kimwe muharira ku kintu muvugana ku kintu wewe urashobora kuba ukora ikintu vite ugasanga undi nawe ko yemereye ni kinyongori nkumva nyene nkumva rero Axia vyaramfashije gutravailler sur moi sur ma personnalité
à un certain moment nkavuga nti ni jewe kwihangana ni jewe kubijera gutya ni jewe kubijana gutya donc tout le monde n'est pas moi tout le monde n'est pas passé par mon chemin kandi ntafise perception y'ibintu nkanje donc jewe pour moi Axia il est très bénéfique hama ntiwibagire ko hari ibyo nsohora muri Axia ntari naruhutse gusohora hanze kandi kubisohora c'est aussi une thérapie donc wowe naho birabuka bisuzugura je nabisohoye quelque part nakitse nagenda kubwire kwa hapo yuko ngo ni thérapie gusa nagufasha ndashimira kandi yaduhaye mu kitso wiwe nanje intahe zawe umuntu ku buryo sinzi parti twe tuvuga ngo ndamubwira ibigo zo korana arambwira ngo hariho video yawe yambwiye ngo wikurikiranye neza ndavuga ati tumepamfeka video zemere zose ndamaze kuzira donc natwe uratwubaka natwe waratwubatse hari ibyo twize tutari kwiga iyo tuba twenyene ubu tatujemo rero wowe umuvukanyi wacu kandi urumva uri n'umuvukanyi wa Patiri agumana natwe d'une manière ou d'une autre ego mukama ahezage kandi ari nahazwe yadufashe guhura bon nivyo twemera Imana imwe mugane ukuvye kwinjira mu muryango ivyo hariho ababipfa ego ariko nukuri twebwe turahuza muri ubwo budasa bwacu tukumva uwo muvukano mbere nkaca nipfuriza abamenye bose bakora dukurikirana kuba mu muryango nk'umuturi umuryango simpaka abari Axia urashobora kuba mu wundi muryango aho mu budasa bwanyu budatuma nk'uko bivuze tubomana duhangana ngo dukuzanya umwe wese yitravaya akavuga ati ngizo kuja kugira mugenzi ari ngaha anye tuzamurane umwe duge gatonda amanuke gatoyi ego none gasana wambajije nawe wisanze muri Axia sinzi ko wari waraplanifiye cyangwa planifiye Axia gabo kandi cyo kibazo ca mbere kibazo ca kabiri nama numva Patiri ari samu donc samuragwa mbega samuragwa no kuvuga mbega nawe samuragwa cyane gose ikibazo ca mbere mbajije naje muri Axia nagiyeyo nteba nagiyeyo kuva bagitangura mbure baragize iciyumviro barakinoganza nabo bari babitangura hanyuma igihe kimwe barampamagara ngo nze gutanga ikiganiro kuri Axia jewe nabyakiranye n'umutima mwiza cyane kuko narumva ibyo twabayemo no bivuga nkumva ko naje mbwine byankujije kugira ngo n'abandi ariko baza mu buzima abatonya bacu nyuma yacu bari kwaca muri za kaminuza baba mu buzima kumbure bumwe ngo twarimo cyangwa sanga buranagwe gusumba ubwo twabaye ego mugabo mve natwe icyo twaciye mu buke mu gushishoza mu guca bugufi mu gufashanya tukagera aho tugeze numva ndabinezerera mu nyuma rero niho Patiri yambaza ati none byo kunda ko muze tugafashanya kugira ngo ibi bikorwa ntaho dusebe ariko barabikora nta nubwo dusebe kurondera ababidukore ni mwebwe nyene twebwe nyene ngo dufashanye ndabanza ndanka mugabo mu nyuma ndavuga ati kumbe gishoboka kivyo ku mutima mwiranga reka nemere naho atakinini nzi kuri journalisme naho atakinzi mugisha ibiganiro mvuge ego yanje ibisigaye bazamfasha ukeba ana rero kumukama atazoneka mama Yusu bakaza bakanyigisha kugira ngo ufise n'umwete sinova ntabivutse kubera kajya kantu nagutumye ntari buvugire ngaho kuri kamera ari rya mbere ukagiyemo ukagira urya mwete irya zero en tout cas vraiment merci beaucoup ego nuko hama ica kabiri naco ego ngo basamu kandi koko abandi bose turi kumwe twabasamuragwa iryo zina mu kuvuka ubwa mbere kugira ngo uyu muryango ukomeye n'ukuri kimwe mu byawukomeje harimo imyiherero amahotrete twagira tutabona ingene tubeka ubundi hotrete bisaba ko uburyo mwateguye ikibanza ciza bifungurwa aho turi twari abanyeshuri bo muri kaminuza bamwe bakazi nyine bazoriha Minerval rero tugaca tubikora mu gisabisho avec mon Patiri ase ukwizera nk'aba kwisi Patiri akavuga ati dusenge tubisabe Yesu tudodore hirya no hino mbega ntaguciriyemwo byari byoroshe bamwe kuba muje muva ruguru mugaca mubona umupatiri avuka ibujumbura ubumengo ari ruhande yawo nta makenga mwari mufise genre mbega yemwe uyu mwana w'ibujumbura cyo mbere nkina muntu sinamwakiriye tabo mpatira ku matwenga baziga yeme cyo gihe muri kaminuza y'u Burundi hariya munsi y'imyembe rero nivyibona ko byaratugora ukubona nyine uje babikomeza warashishwe kuko n'umupatira ku matwenga ko buryo mupatiri abahe karaya turaba donc waramuna akanyamuneza muga kandi ukanumenga ari karezaje
ico rero mu ntango sinashoboye kuja muri ivyo bikorwa mugabo nageze rero kumumenya naramaze no gushwiragira ngeze muri ijera rero nkabona abasenga nkabegera buke discretement mu nyuma patiri n'ukuri umaze kumumenya ukibona ko ivyo Bunyabujumbura vyari ivyo tumwibaza yego niho yavukiye muga n'ukuri n'umupatiri yaciye bugufi patiri n'ukuri Imana imuhezagire yaradukujije cane afite impano nyinshi cane ntudondagura ngo meze mugabo n'ukuri uretse ko yavukiye Bujumbura kandi akerebutse n'ukuri ibisigaye byose n'umupatiri ari spirituel cane Imana imuhezagire rero no kuvuga mu ntango nyene umubonye urashobora gukanguka mugabo iyo ugira ibibakwe ryo kuva mu gisabisho ciwe mu nyigisho ziwe tubaho uvuze ati kugerera ahandi hantu wafete n'umurabire dolex ego wese mukorageza bakubwo umusase dotingira ndabaturonkeje ego nuko rero urumva araje bwa mbere ntumwakiriye mugabo uramwakiriye hanyuma ivyo vy'ubusamuragwa ni rero twaca tugize retraite bigoranye n'ukuri muga mu kwemera mu kwizera patindi wakora uko yaduhora adupakaje nyene ari imbere ya Yesu nuko twatangura retraite umunsi wa mbere n'uwa kabiri ni kate yose gaciro abana bahendanye bari bigaranye muri retraite wa mupatiri yabaguhura ntafise cabaha mu gitondo atagenda muri adosha kwatiza abana bamwe none ngire gute ibikate yaheze iki mugabo abantu ngena bacabiza rero patiri vraiment uretse ko ari umuntu w'Imana ni n'umufilozofe ako kantu kwitwa ngo umusamuragwa w'ico nagatitwa twavana muri yo retraite wamena ni bishasha tutari turi mugabo kwari ukutwibutsa kubakangura donc identité yawe uri umusitoyen du ciel ivyo ugira byose naho uri ngaha ego naho uri muri zisirago zaguye naho ubona umengo tu nouveau rien wibuke ko rumuraganwa na ego hama nubwo ibaze vraiment ako kantu warakagendera ko jewe vraiment naho vyongoranye ko ndisama yego karadukuza rero katugeza aho tugeze kandi vraiment kandi gakomeze kabasazishe mukarage n'abana kuko nico turi ofete rero bantu b'Imana murumva ko duhuye twavuga ntibicike mwega sanze jewe imbere nashimye ngene mwanya kiri Gitega numva twoshimira Imana surtout tugashimira Imana ko yaduhaye mamanyisho ega kandi kamuziga ikamukura ahantu haraho ikamusubiza dans le droit chemin kugira ngo uyu munsi ashobore kuba ari uwawe kandi ivyo yaciyemo natwe bikadukuza bikatugeza ku rundi rugero akaba notre page de l'évangile tukamwigirako ico kirakomeye twagera kuririmba naho jewe ntafise akajwi nk'akabaririmba muri base genda ko rero genda gukurikira Imana ni nziza Imana ni nziza haleluya Imana ni nziza itanga amahoro haleluya itanga amahoro haleluya itanga amahoro nziza cyane Haleluya iradukunda Haleluya iradukunda ni nziza cyane aho uri hose urwaye ukomeye uri kuraca mu bihe bigoye ubona nta nzira wibuke ko Imana igukunda Imana yakiragukunda eraba yaduhuje twebwe tutohuye ari impamvu nyinshi tutohura ariko irareka action irabaho kugira ngo duhure rero wowe turavye irya mbere tumusavye iki ko yofyonda kuri sabone kugira ngo ibiganiro byacu ntizose kuciye ahandi no kuri je akanabipartage n'abandi kugira ngo hagire umwe canke undi bifasha nawe ufise akantu umva ushaka kuvuga umva kofasha mwenesi umva kofasha uwundi muntu kuko ati nanje naciye muri aka ibi biganiro mpora numva biradufasha reka nanje mfasha urya wundi muntu burya Imana ntiyabiretse ngo uce amakora kw'ikanga ariko yabwiye Petero ngo banza ukomere ngo nuheza ukomeza abandi Shalom